numva bishishikara kwanka, amaraso aracara umwanya w'inyuma, umwanda mukuru hasohoka amaraso, nituma amaraso, ururimi nuko nyene ruguma rutabagurika, imisonga mu mutima ni yose, mu mugongo canke mu mutima, ibintu binyagara mu mubiri wose biranyagara nyene nkumva biriko birakina mu nda hose, ego nta rukuvu na rumwe nsigaranye, ngize ngo nkore akantu nshaka kugwa hasi, nshaka kwita hasi, ni kujugumira kiza imbwire mbabura kiba biranse. Amahoro bantu b'Imana, je nariko nsaba ubufasha, ndagwaye ndaremvye, maze igihe ngwaye, ego ndi muri Saudiya, nagiye kurwara Darwish nshikira kuri office yitwa Al-Khalid Al-Bashariha, none ubu ndaremvye cane, maze amezi atatu, rero biranze rwose, ego nimumfashe, rero ururimi ingwara ngwaye, none erabe nimundabire ururimi ruriko ruratobagurika, nimugire ico mumfashe, mwamugize neza bantu b'Imana, nimumfashe, mwamukoze, ego kwituma nituma amaraso, imisonga mu mutima iguma yinyice, ndasavye ubufasha bwanyu, mwamugize neza, n'umunwa wanyu urafungura, sinabura ukuntu ufungura, ndasavye ubufasha bwanyu, mwamukoze, mumfashe, ururimi ntikunda ko rufungura, inzara nyene iri mu kunyica, barantwaye ku bitaro barabura ingwara n'imwe, ndasavye ubufasha bwanyu, mwamugize neza, mumfashe, ego nukuri mumfashe, mwamukoze, imisonga iri mu kunyica mu mutima, mumfashe, ndasavye ubufasha bwanyu, mwamugize neza, ndabaramukije kugira kandi, ego je nitwa Nishimwe Neema, abanavuye muri Darwish, ego abanavuye mu komine intara ni Makamba, komine Nyanzarake, umutumba wa Mvugo, abanavuye muri Darwish, nashitse muri Saudiya, aha nari maze amezi atatu nashikiye muri office yitwa Al-Khalid Al-Bashariha, ndakora amezi atatu, ariko ingwara ishaka kungwara, ndagwara ndaremba, ururimi ruranka ruguma rutabagurika, nimurabe umutima nawe uriruka, imisonga iracumita imisonga, maze uko barantwaye ku bitaro, babajana intwara ku bitaro incuro zibiri zose, barabura ingwara n'imwe bantora, ego maze muganga aramubwira genda umuti bagenda kumugurira, umuti baguze gusiga ku rurimi, ndasiga nasubira ndasiga, ariko ntakivamwo, ariko nshishikara kuremba, meze nabi cane, nsavye ubufasha bwanyu, mwamugize neza cane, nituma amaraso, hageze ku mwanda mukuru nituma amaraso, ego muzoba mukoze, Imana ibampere umugisha, n'ukuri mumfashe, nzobifata ubufasha bwanyu, mumfashe, muzoba mugize neza, ndagwaye ndaremvye rwose, ndasaba ubufasha, mumfashe rwose, umubiri biratembagara bikangira, sinzi ibintu bitembagara mu mubiri, mu nda naho numva ibintu bikina kurya k'umwana, bikavyimba bigakina umubiri wose, ivyo ubufasha bwanyu muzoba mugize neza. Nk'uko mubyumvise ubu yitwa Nishimwe Neema, ni umurundikazi ari muri Arabia Saudite. Je nabonye ubutumwa utabaza, hanyuma nca ndamurondera turavugana, ariko ntashobora guhamagara kubera ko telefone yiwe ntibyemera, ariko nakoresheje ubundi buhinga turavugana. Nagomba maze ndabatangize kwanza ubutumwa bwiwe bwa mbere bwo gutabaza, audio yarungitse yavugiye badafise, hanyuma nce ngaruka nanje ku byo twavuganye. Uyu n'umuntu agwaye n'ukuri bisaba ko atabagwa, nibaza ko mubibona si inkuru mbarirano, ahubwo igitangaje n'ukuntu yoba ageze uyu munsi ataratabagwa, umva ntashobora gufungura, agwaye ibintu vyaje mu kanwa, ururimi rwaratabutse, ntashobora gufungura, hanyuma yituma ku mwanda mukuru, murabibona ni amaraso. Tubabarira ko twaberetse ibintu nk'ibi, mugabo tuba tugomba kwerekana ibimenyetso by'inkuru tuko turabaha mubone ko ari iz'ukuri. Ikindi ca gatatu ni uko
atavuwe kuko bamujanye kwa muganga, hanyuma bavuga ngo bamupima umutima, bamupima n'ibiki, bavuga ngo nta ngwara afise, kandi murabona ko agwaye, kurusha no kurya. Ibi bintu agwaye ntibabimuvuye, kandi nivyo bintu bikomeye cane, ntazi n'ivyo bivako. Reka ndabareke mukurikire kwanza audio ya mbere zo gutabaza. Mahoro mahoro, mwaraye neza, meze neza, murakomeye, yego mukomeye ni vyiza. Hama nanje nitwa Nishimwe Neema, yego nagumye nkurondera cane, ndakurondera rwose, ndabura iyo nca n'iyo uva, kuko WhatsApp nari mfise maze igihe nta WhatsApp, ariko ndemera mbonye ndi mu bibazo ndarondera umugenzi ari aho, ndamwinginga ati ndonderera umuntu umpa WhatsApp, ndonderera umuntu umpa WhatsApp, ndi mu kibazo kidasanzwe. Noneho rero ejo mw'ijoro nari ndayirose, yego asha narandikiye umuntu ntazi kuri TikTok, ndambwira ndondera Daniel, ndondera Ntabarize, ndamerewe nabi cane, ndimo kuba muri Saudi, umuntu ntazi, urumva ndamwiganira ukuntu ngwaye, ndamubwira, arambwira ati hinge ndamurondere, arakurondera, arambwira ko yakwandikiye, ariko arambwira ko bisaba nimero z'amabuje n'imero ziwanje, ndamubwira ntazo mfise, urumva ntazo mfise, hinge mpambane nako ndabironka, ndabirose ubu nyene, nukuri mumfashe, ndafise ikibazo, ndagwaye, ndaremvye cane, yego ndaremvye, nasafiriye ku kigo kitwa Ardawish, ikigo ciwacu mu Burundi hiyo navuyeko citwa Ardawish, nasafiye mu kwezi kwa gatanu, maze amezi atatu hino, nariko nja mu mezi agira kane, none biranse gose, nafashwe nsohora ururimi rurahimbagurika, naho mu kuvuga ntigwatiriza, ururimi rurahimbagurika cane gose, ego ndabura uko ndya, ndamara imisi itatu ntarya, ariko ndaraba bapfira muri Saudiya, ndagerageza kurya mfyondagura uwo muceri rero ngeza mfyondagura, ariko biranka, yego baca bantwara ku bitaro, barampa utuntu two gusiga ku rurimi, ariko nta vyavuyemwo, indwi zibiri ziraheze, yego hama imisonga mu mutima iva mu mugongo bangara ibintu bihagaze bigaserukira mu mutima ukiruka, imisonga igakubita, rero hama buca bantwara ku bitaro, incuro ya mbere, incuro ya kabiri, pima umutima, pima ibiki, nta ngwara n'imwe bantora, yego ndasavye ubufasha bwanyu, mumfashe mundamukize neza, yego ingwara ihagaze, nkasohora amaraso yaciye inyuma, umutima ugomba kumvamwo, imisonga aho nyene, ibizunguzungu, mw'izosi, mu mutwe ndadendebukirwa, hari igihe numva ndendebukirwa umengo nyene ubwenge buragiye, ukamengo nokwita hasi nyene nkaryama hasi, kugira ico mumfashije bantu b'Imana mwamukize neza, yego office nayo ivyayo narayirondeye narabuze, office nararondeye, muhira bararondeje, abarongozi bararondeye barabura, n'uwo batoye umwe, bamutoye baramwandikira, bamwandikiye ababwira ngo nibamuhe nimero ziwe ngo ndamwironderere, nanje ndabasiga baramusiga ati nta WhatsApp afise, ntiyasubira no kubishura, turagumaho, ndavuga maze murinde manze nkore kwanza, indwi ya kabiri, indwi rero nsa n'umuntu agomba no kurangiriza, nukuri ngeho ngeze habi, hageze yankoze akantu gatoya, umutima wiruka umenga noca ndyama aho nyene nkasaba, buja arabe ibinini, paracetamol zino, ari paracetamol, hama n'utundi tunini, ibinini bibira, ibinini vy'ububabare, ariko ivyo vyose nta kintu, ego murabe mumfashe mugire muzamugize neza, office nayo nashikiyemwo yino yitwa office ya Saudiya nashikiyeko, yitwa El Kariyeze Al Bashariha, niyo office nashikiyeko yino, ariko bukeye bwaho umu boss yaciye aza kuntora, ubu ndaciye nja ku mu boss ndakora gushika amezi atatu, yego ariko biranse, aho ngeze
kandi akazi nguma nkora mabuja aguma nkoresha ndakora ariko ndatinya no kumubwira ati mabuja jewe aho ngeze ni habi ngomba gupfa kuko turabona muri iyi minsi abantu batwara kuri ofisi bakabakubitirayo bakaca bapfa ndavuga none ndamubwira ati jewe biranse akaja antwara kuri ofisi ati ngomba gupfa ngenda kuntererayo bakankubita bakaca banyica ngize reka manze ntabaze mugisha Daniel nukuri nsavye ubufasha bwawe untabarize ugeze neza nanje ndabikora notaha muhira ndabikora noja kwifuriza kugwa aho ngeze nukuri aho ngeze habi yego ntanguye kubona ibintu mbona imiravyo mbona ibintu bidasanzwe ariko genda mubwire mabuja ngo mbona ibi n'ibi ntigikunda ndavuga ati ndamubwira azofasha anyinjira mu nzu ndatinya nkemereza ko nkakora ariko nshitse mu cumba nshika ndyama hasi nkafata umutima nkawushira hasi nkafyondera hasi umutima ukiruka cane umenga norangiza ndasavye ubufasha bwanyu mumfashe mwamugize neza mu mubiri nahaguma hatembera ibintu ino munda birakina kurya kumva umuntu afise imbanyi mu maguru mu mugongo muhehe munda nta namwe bidakina mbona ibintu bikina kurya ku bicuro munda bikina kurya ku mwana bikadida mu biri wose ntaho bidatembera mumfashe bantu b'Imana mwabigize neza muraco mwomfasha yego murabe ico mwomfasha mwamukoze nuko izo nizo ngorane rero uwo mushiki wacu afise ico atavuze nuko amaze gutabaza ariko ntariko aratabagwa ico atavuze nuko aho akomanze hose bamurabira rirari jewe ngaruka hahandi nyene ibi bintu ntibikwiye yuko twebwe twese turavukamo induru aba bantu amashirahamwe barungika muri Arabia Saudite agira neza ariko naza arabakurikirana umuntu agize ibyago nk'ibi yanditse message baze barazisoma telefone bamwishure kubera iki babafasha bimaze kugera kure barinze gutelefona n'ayandi matelefone canke barinze kwagirizwa amakosa n'ubusamazi ni kutakunda igikorwa cabo biva kuki bino bintu biragoye hariho abariko barapfa muri iyi minsi ugasanga ntitubona neza niyo baguye n'ukuntu byagenze tukaja kubaza no baraba ndiko ndarondera abapfuye narose amakuru ko bapfuye ariko ugasanga n'imiryango ntibimenyeshejwe bino ni ibintu bibaje cane kandi hari ikigo camurungitse hariya erega abarabu bazi yuko nimba bazi yuko umuntu ashobora gupfa hagira inkurikizi mwene mwumva yuko baca bamubuza n'ubusa mubuza n'ubusa niyo yopfa nta kibazo abwirizwa gushirwaho amategeko no gukurikirana abakozi burya baba baravyemereye leta ibaha burya bubasha bwo gukora kurungika abantu muri Arabiya babwirizwa gukurikirana abakozi kuko naraganiriye n'abatari bake baratubwira ukuntu bigenda hajya bijya bemerera leta ko bazokurikirana umukozi kuva mu Burundi no muri Saudiya gushika agarutse mugabo biherera mu nzira bamurungitse tayari nukuri ni benshi bamaze ngaha bakabwira ati je na telefone nshobora ngo kagenda narakurungitse byaraheze ibindi ntumbaze none ko bahura n'ibyago ibazaho nyine mwe mwarungika mwavuze ngo ntimubaha amatelefone please kano kantu nama navuze leta izigakosore nimba umwarabu azi yuko umukozi azakira atazomuha telefone vraiment kano kantu karacateye ingorane mushaka murabe ingorane zihari muri iyi minsi nyinshi nizi zo kutabaha amatelefone umunsi umukozi azaba afise telefone ashobora kwitabariza Daniel ntazovunika cane kuko benshi babura ukuntu batabazi mwamuvyumva ukuntu nca ku miryango yabo ntibatira telefone kugira ngo barungike ubutumwa iki kintu kirakomeye gose nibaturemurura imitwaro kandi nabo nibiyorohereze bizotuma n'isura y'abarungika y'abantu iba nziza abo twaganiriye ivyo bambwiye ngo bituma bubaka amatelefone yasanze bitafashe ko n'ubu baratoroka bambwiye ngo ni kubera ngo baca bazitorokerako none ntibatoroka hari n'ubyuka mu gitondo agatora ibage agaca yihereza ibarabara ageze mu nzira agaca atira umuntu wifi canke telefone akamubwira ati tira telefone ati telefone afise nimero yakuye mu Burundi canke yahawe mu bundi buryo aramutelefonera abandi nabo baravyuka bakaja mu barabara bafashwe nabi bakagenda ku gipolisi tidutahane
kubera ko imitima yavyimbye babuze ukuntu bari bugire batagaburirwa abarabu n'ibikoko s'abantu je narumiwe kumva ko umuntu ashobora kurya umubona gutya umuco hari ibintu mwe nk'abarundi umuntu ababwiye mudashobora kuwumva ibaze umuntu anezerwa urwaye kandi umukorera mu nzu ibaze umuntu aryoherwa urwaye uri kuravura agaca azana telefone akabara gukamera atwenga hama agaca abwira ngo sura 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 ko ndivugisha ibyara urumva akaza gukamera uri kuravura wavura byaze gutambuka wamubwira ngo mpereza ngo kakanunisha imikizi ngo mfate ukuboko akanka watora akantu ugiye kwishimikiza agaca agakura akaguma atwenga ntihagire n'icyo bimubwira ivyo bintu hari umurundi yobikora ivyo bintu hari umurundi yobikora muca mwumva ko imitima yabo ari ibikoko atari abantu mfate ukuboko wapi akarya agaheza agacaza gusesa ibisigaye ugaca wishwa kandi urwaye agacaza akakubwira akakuzanira abana ngaho ngo umwana ngo akeneye ngo mumesurire impuzu nta n'ikigongwe ugateka ugaheza bagaca bagenda bakarya bagaca baza ngo utore amasahani ugenda uyoze nta n'ubwoba nta n'isoni nta n'ikigongwe gusa abantu n'ibikoko agakora ukwezi kugahera ntaguhembe hanyuma namutelefone ati umukozi wawe amaze amezi 2 akora ntiwamuhemvye ikibazo kiri hehe ngo wallah ngo nukuri umukozi ameze neza bakora neza ngo umukozi mwiza ahubwo mumbarize ngo ko aziyongeza kontra ibaze vraiment mwumva abantu n'ibikoko ngo mubaze ko aziyongeza kontra ari gihe cyenda mbaza ati ushaka kuzomara imyaka ingahe wallahi wa 5 sena ngo nukuri mushaka ngo azomara ngo ni buri imyaka 5 ibi yonyine ntarayimara uri kuramwima ivyajya aracibwa dushaka amara imyaka 5 wowe umuntu ariko arakora utamugaburira ubona azomara imyaka 5 atarapfa tabwo n'imyaka 2 gatije guhera yitahira niba ugomba ko azomara gukora imyaka myinshi ngoma nabwira icyo ukora genda mu isoko mugurira injya ajye haje ngo buru nta n'icyarabanze mugonza ndivugisha ibyarabu fatiye kubyo bambwira ngo abarundi ngo barakomeye ngo bafise ingufu ngo bameze neza ngo nukuri ngo ni beza nanje ati none ga shehe nyakubahwa izo ngufu baza ko ziva hehe zica ngaha ziva mu nda twabwira ukuntu twebwe tujya cyane tugahaga kugira ngo tugire ingufu hariho abo maze kubibwira ariko ni baki bakanyemerera neza bigenda gute ko umukobwa agenda agaterura gaze ibikono bya gaze bibiri hanze akabizana gutya kabati ni kubera ko bajya cyane mbona uko manajya nkacu toya ntajya nkabo ngaho aho ni wa wundi yaba ajya injya inkoko yinyegeje akaziba hanyuma mu nyuma ndabwira ati zurazigi abibona baraheba barabona uko wa muntu arije cyane ahubwo baravuga ati tubwira injya akunda hewe hari agiye kumugurira ubugari amugurira ibiharage amugurira injya nyene zo mu Burundi arya neza aca mushe muri frigo yiwe hari frigo yari igaragara atanjye birimo aca mwuzuriza injya avuga ati wewe uzurye unkorera akazi guterura ibibido 2 nta kibazo guterura ibya bigaze 2 nta ngorane urumva akapakura imodoka mu minota 5 aho bahora batanga amafaranga yo guhanagura ibihome akabihanagura urumva ciruka agasitura inzu yose avuga ati ntimuri abantu muri bwoko kubera iki yaratahuye yuko ubwiza buca mu kanwa buca mu izosi aramukaburira ibyo gahaga sonoko rero n'abandi ndagerageza kubabwira namwe zamara babwira ko bajyana n'ibikoko ikintu norangiriza ko zamara kubwira ubwoba nk'uyu muntu je twavuganye byinshi ariko aguma asaba ibintu bikomakomeye aguma abwira ngo bambwirire n'ukuri bambwirire n'ukuri ubwo n'ubwoba bambwirire reka namubishe dukeya mu tujambo aguma avuga ariko asaba ko ndamubwirira bamujane bamubwira iki nyine aguma asaba ariko we wafise ubwoba zamara sinda ubwoba reka namubishe kimwe tujambo duke cyane n'ukuri kwese bashaka kugeza neza bashimira nitakwitakiye ndabona namba ngavyo kuwa mukije kunyishira ngamutwa
ambwira amajambo ivyabo nazi ashakira neza umugore amajambo ariko arambwira ashakira abantu bari bamure muri iyi nzu ngo gusenga kwawe ndi kwigwaza ngo nkwiye kabiri ku bitaro wose ngo nangwara abana ngo ariko ndigata nibike bitwanuka kabiri nyinshi ababangirira nabi kandi bamure muri ino kugira neza ariko mugati fasha basohore barware fasha ibintu ndabona byabaye nabi nguma nkoresha akazi nanjye niba merewe nabi mwibona ngwaye ndiko ndigirisha kubera ndwaye ukuntu inshuro zibiri zose mu nshuro zibiri utangwara batobora ngo ngwaye ibiki ngo nimba ibyo birwaye ngo ndiko ndigwaza ni ukuri mwana w'Imana ndarembye merewe nabi nawe nashobora kunzahura fasha mumbwire bantwara kure basohore muri iyo nzu ngende bantwara basohore ofisi uko ugize neza ndakwinginze papa wanje papa wagenda kwite papa fasha nukuri fasha bamure bene nzu mbona ari birebire numva ko afise gukorera bene nzu ahubwo makumvira bene nzu arambwiye ko nagwaye ndaco ngwaye mumenye impundu yarunze yasanzeje ibintu fasha papa wanje kugize neza fasha imana izoguheza kibangure bene nzu fasha ariko nukuri fasha urukundo kuko mbona umenga ariko aranyangira cane afise ijambo ry'umenga yonyica nigituma ngira ubwoba aguma nkoresha afise ubwoba ariko nukuri fasha woba ugize neza nukuri ndakwinginze ndagupfukamiye fasha woba ugize neza ariko nukuri fasha babwire nukuri antware ankure muri iyo nzu basi abona ko ntarwaye nankure muri iyo nzu ariko afise ubukozi yego wumva birumvikana je ngwaye inzu zirantwara kunyica bituma amaraso bimwe birahimbagurika kandi yankwiye ku bitaro bararondera ingwara barabura umutima uriruka nguma kumvamwo nkaguma ndendekirwa mu mutwe ndendekirwa cane mu mutwe yego ndendekirwa mu mutwe jewe navuye mu kigo citwa Ardawish nico kigo navuyemwo Ardawish hama nshitse hino nshikira mu kigo citwa Perikarieze nico kigo nashikiyeko ino namaze amezi 3 ino amezi 3 niho ninjiye mu cya kane ingwara zirabaye indwara amahujyambuje biranka rero ubu biranse kunkora akazi nisanga mu mutima ururimi gufungura biranka indya zirahari rwose mfungura neza ururimi ruratabagurika cyane eko munda nawe umuntu wose ibintu biranyagara nkabura ibinyagara nashaka umfashe ubasabira ibanga atiriceka intara hari bikunda eko mugize neza cyane nashaka no kumusabire bankazireteke ntahe ego uzabukize neza imana izoguhezagira ego imana izogukize neza kandi imana izoguhezagira kuko udabukoze imana izoguhezagira rwose imana iguha umugisha imana iguhezagira cyane ego nuko imana ndagushimira umfasha uzabukize neza ego nta kibazo ego basabira bazi bakumvanwa kuri office bagenda bavugana na office barakunota imana izokubwira neza imana izoguhezagira ego uzabukize neza nsabira kuri bantu kuri office kama barabingene bawugenza nkataha imana yonyine izoguhezagira ego Bo reka ngeze ngaha nta vyinshi mvuga mumbwire mw'abantu mwe je mvuze ko uyu muntu afise ubwoba ego ndiko ndamugerageza kumufasha mugabo mvuze ko afise ubwoba nambeshe umuntu agwaye nk'ubu abonye inabujaga hava kwisoba ngufasha urumva arashobora kuba kumubwira ati ndagwaye sishobora gukora kandi bivuge ushavuye canke uryame wahe kuvyuka ariyaranja mu kugwara kwiwe akaja gukora umwana we kuko atakigongo afise ashabona ko ukomeye hari n'abamama bafatira video bakambwira ngo shagara kwese wallahi umushikira mafu ngo shagara kwese ngo umushagara ngo umukozi w'umunzu ameze neza ngo nta ngorane n'ukuri ngo reka arakora neza mushikira mafu nta ngorane na zimwe afise urumva umuntu agwaye aremvye ngo reka arakubura hari n'ubushazanira akavideo bakanyereka ngo shufu akanyereka ngo raba
ngo reka arakora ngo nta ngorane afise urumva umwana babona ko utagwaye abona ko ukomeye rero ntimuze murindire kurembera rwose byamurambye ugorora amaguru uvuga ati napfuye usigaze utuguvu tuza gutuma wiruka hanze canke utambuka uja mu gipolisi apana ko muca murindira ngo mubanze guhera so ni impanuro rero reka no kuri ahantu ngomba tugerageze turi ukuntu yoca kuri ofisi ejo imana ifashije hirya y'ejo hanyuma canke aho itike y'indege atahe ibi kandi ndabemereye yuko biza gukunda